ayerekwa yo gusengera amafaranga mbere no kuyatanga kugira ngo abantu bagire umugisha. Amafaranga rero wabwiye ko banza turasengera kugira ngo agire agaciro. None rero yapfukamye hano ahera, ahagaze ahera ahera. Amafaranga yacu y'Uburundi tuyadugije mu gaciro, turasengera ngo agire agaciro gatoya, amere nk'amadolari aba ariyo kwipuzwa. Aya mafaranga y'Uburundi yadugije mani, n'ubu afise ibyo mubigenza, reka agire agaciro gatoya ku buryo amafaranga y'Uburundi azoba yafise agiye no hanze bamubona ibitangaza bikorera. Aya mafaranga akwiye kugarukira hano gusa, akwiye kugira agaciro ku buryo n'abantu baza bayifuza. Yadugije mani, Imana y'abasezerano, Imana idahinduka, Imana ikora ibitangaza, Imana yo mw'ijuru. Niba wabivuze ngo icyo muzosaba cyose nzogikora. Numva mu mutima wanje mfise umunezero. Abarundi n'abarundikazi bagiye kuba abantu b'umugisha, babahaye kumenya no kugusenga, kandi twamenye ko gusenga guhindura ibintu kandi tukazana umugisha. Mana y'amafaranga Mana ndayasize mu biganza byawe, uyahumanure, uyahe umugisha, uyahezagire, uyahe agaciro ku buryo umuntu uwo ari we wese afise inoti y'igihumbi azoba afise nk'inoti y'ibihumbi icumi, ku buryo umuntu azoba afise inoti y'ijana ashobora gusuma. Mana yo mw'ijuru yahindure ay'umumaro, ay'agaciro, kugira ngo amasezerano asezeranye mu gihugu kugira ngo ashike kuko amafaranga agira agaciro akaba ay'umumaro. Mana ndagushimira harimo ubikora, harimo kutumvise uyahezagiye kutana yawe, ijambo ni iryawe, ubushobozi ni ubwawe. Amafaranga yose ari mu mabanki, ari mu mabanki yose mu gihugu cyose, ndagushimiye ko yabaye ayaserukira kandi urabikoze, uyahaye agaciro, uratudugije, uratwubahishije, uraduhaye ijambo, uratutungishije. Haleluya. Hapo yote haleluya. Imani inatoka bikomeye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka tuyasenge rero, uburyo bw'uko aje gukora igitangaza mu buzima bwawe. Kubera amafaranga niho wampaye yerekwa, kandi umuntu wese agiye kwakira inoti ibe umugisha, ibe ubutunzi, ibe isezerano, ibe umugisha utazokwibagirana kuva ukwiwe kugera no ku gisekuru. Iyi noti igereranyijwe n'ivuye mu ijuru, ukivuye mu ijambo ryawe. Iyi noti ije konona ibintu byose byari byarapfuye cyangwa ibyo bari barakoze. Iyi noti ije kurema ibintu bikomeye byari byarapfuye mu buzima bw'ababene bawe. Ishengero ry'Abanyarwanda turakeneye ko riri tuzi, kandi nta n'ubutunzi bwopfa butavuye mu noti. Ntabwo wambaye kwitanga kubw'abantu, wambaye kwiheba kubw'abantu kugira ngo babohoke, kugira ngo bakire umugisha. Hariyo abarondeye umugisha mu bintu bitandukanye, bamwe bawurondera mu bapfumu, abandi mu kubanwa, abandi barakora ibyaha kugira ngo babone umugisha, ariko barawubuze. Ndagushima Mana utanze iyerekwa, iyerekwa rivuye mu isengesho, kandi rivuye mu mafaranga, avuye mu masengesho, asengewe n'abaherezi, wabwiye ko ari urufunguzo rw'umugisha kw'aba bantu. Ndagushimiye umuntu wese agiye kuronka inoti, wagiye kugera kure, ibintu bigiye kubandanya, ibyapfuye bigiye gukomera. Ndagushimiye
ndagushimiye nawe inoti ndakumurinzi abamarayika bayamane biteze neza iyo wavuze kubisohoje wabwiye mu ijoro ko bikoretse kandi hagiye kuzaba amashimwe n'intare zikomeye cyane wabwiye mu ijoro ko abantu bagiye gushirwa ku muriro w'ibitangaza by'ibimenyetso abafise amadeni bagiye kwishyurirwa